وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد tuanze kushimira uhoraho Imana mbira byose amahoro n'imigisha n'imihezagiro isakare kore kinuma n'abwishwa mana inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno munsi turamutse twigira hamwe ivyerekeye ukwezi kweranda kwiramazana. Ukwezi kwa Ramadhani kwaje ngaha gukora iki canke kwezi kwa Ramadhani abantu kubigisha iki, kwezi kwa Ramadhani gushaka iki canke uraho Imana ugira byose yoba yategetse iki mu kwezi kweranda kwi Ramadhani. Uraho Imana ugira byose aratuba mu gitabo ciwe ceranda ca Quran ikigabane ca kabiri aya y'ijana na 83. Uraho aratubwira tubanje kwikinyana Satani yavumwe atandukanywa n'ingabirano ziwe. Uhoraho rugira byose Imana ivuga ati ya ayyuhalladhina amanu, tubanje kwikinyana Satani yavumwe atandukanywa n'ingabirano z'Uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala. Azbati ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Imana rugira byose avuga ati emwe bantu mwize Allah subhanahu wa ta'ala, emwe bayoboke b'Imana, emwe musenga gatanu ku munsi, emwe bayisilamu, emwe muzi Imana rugira byose, emwe mwemera kandi mukizera mukemanga ko hari Imana imwe rugende, Imana itabyaye nkuko itabyawe, Imana taco bisa bisana ku bumana bwayo. Tunabahe abantu ba Ibrahimu, abana ba Musa, abantu bayobotse Yesu, abantu bayobotse Henoke, Eliya, Samsoni n'abandi bose bavugishwa Imana n'intumwa z'Imana bose barisonzesha. Kuko Imana ivuze ati nkuko nabo bisonzesheje. Ico Imana rero yashatse ngaha kugira ngo abantu bisonzeshe ni ikintu kimwe cyonyene, la'alakum tatakun, no kugira ngo abantu ukwizera kwabo, ukwemera kwabo, ukuyoboka kwabo gutera imbere nk'umuzinga, bagira ukwemera gukwiye, batinye Imana bigira byose cyane, bizere Imana gose cyane. Cyo ituma Uhoraho yadutegetse kwisonzesha. Aha rero hari ikibazo kica kiza ahanyene hazaza ikibazo, mbega uko bakurambere bacu bisonzesheje, mbega niko natwe bwe uno munsi twisonzesha. Bijya kwijya swaumu kujya kwisonzesha bisonzesheje ba Ibrahimu, ba Noa, bisonzesheje ba Henoke, bisonzesheje n'izindi ntumwa zose ba Musa, ba Suleimani, ba Daudi n'abandi bose. Kujya bisonzesheje niko natwe twisonzesha uno munsi. Iki ni kibazo umuislamu washora kwibaza, usheke n'utari umuislamu washora kwibaza, mbega kujya bisonzesheje niko natwe uno munsi twisonzesha cyane. Kujya intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaronse ijya saumu uno munsi niko iyo saumu igenda. Imana tuvuga tuti sibyo na gatoya, siko bigenda. Saumu yarahindutse. Saumu yahindutse rero gute? Umugene saumu yahindutse usomye ku aya ikurikira y'ijana na 84. Allah subhanahu wa ta'ala ati ayyama ma'dudat, ni misi mike, ni misi kurushi, ni misi haruye, ni misi ishika 29 canke 30, ndishobora kurenga imisi 30. Faman kana minkum maridan, umwe muri mwebwe niyaba agwaye au ala safari cyangwa akaba ari ku rugendo, fa'idatu min ayamin ukhra, uwo muntu arafungura ku murango, hanyuma iyo misi ayiharure. Iyo misi yaragwaye mu kwezi kwa Ramadhani ni ngahe, iyo misi yari ku safari ni ngahe, acha yiharura. Amaze kuyiharura Ramadhani iheze aze ayishure. Uraho Imana rugira byose aravuga ati wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, bajya abantu bisonzesha kijagiye bahawe canke bafungurire abakene, bahe imfungurwa abakene. Faman tatawwa khaira fahuwa khairu lah, uzoramuka akoze iciza ni ciza kuri we, uranegezwa kuri ciza ni ciza kuri wewe. Wa anta sumu, kandi wisonzesheje khairu lakum in kuntum ta'lamun, ni byiza kuri wewe nimba ubizi. Kijagiye rero kera igihe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahishurirwa vyeke kwisonzesha hamwe n'izindi nkuko zahawe intumwa zamutanguriye n'ababwishwa Imana. Abatunzi ntabwo bisonzesha, abatunzi bahimfungurwa abakene, abatunzi ntabwo bisonzesha. Ico ni cyambere. Icya kabiri,
aba mwijoro turavyuka tukagidaku kw'inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dutegetse kugidaku atubwira ati mwidaku harimo imigisha mwidaku rero kijya gihe ntadaku bajya hanyuma kandi umukenyezi wawe wa halali muzi ndoa ya halali nawo nyine usinziriye umaze kuryama ntiwakorako none byahindutse gute umugene uhoraho Imana rugira byose yabihinduye uhoraho aravuga ati shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran mu kwezi kwa Ramadhani niho Qur'an yamanutse Qur'an ivahe ijahe kuko twese turazi neza mu Islamu yuko cyangwa abayisilamu barazi neza yuko inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahawe ubutumwa ari Makka yigisha imyaka 13 ari imaka imadina yigisha imyaka 10 hanyuma Qur'ani yamanuka inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam imyaka 23 y'ubutumwa bwiwe mugabo aha Qur'ani tubwiye ati ukwezi kwa Ramadhani niho Qur'ani yamanutse Qur'ani yari yanditse ku rubaho gweranda wari musinganji yuhoraho Allah subhanahu wa ta'ala hejuru y'ijuru gindwi inuma y'Imana Muhammad sallallahu we yarashitseyo kandi kini gitangaro gikomeye cyane abantu benshi bakunda kwibagira marika Jibril kubera ariwe yigisha inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashobora gushika hari uhoraho bibonekera hehe igihe uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala yatumako inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugira ngo agende amuhe y'amasengesho atanu Allah subhanahu wa ta'ala yatumye inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyigitwaza arico Burak araguruka bwa ndege agenda gushika Baitul Maqdis muri joro nyene avuye muri joro acaja mwijuru hejuru y'ijuru gindwi ageze hejuru y'ijuru gindwi niyo marika Jibril yaciye ku murongo aravuga ati jewe ngasha kuharengana aca arabandanya umbore tugaruka mu bindi bijyanye byacu byo kurikira tuzokwerekana ingene iyo ugo rugendo rw'inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwabaye kandi ahanyene yo acabonekamo n'ibitangaro byinshi cyane kandi bikomeye cyane by'inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam babandi bavuga ko mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoze mumbure ho bazobarose akaryo nakanya kukubona kumenya ivyo bitangaro inuma y'Imana Muhammad sallallahu yakoze kubwo rero hariya igihe hejuru y'ijuru gindwi niho hariho gorubaho gweranda gwariko gwantsiko Qur'ani rero uraho Allah subhanahu wa ta'ala kubera aho Qur'ani yari yubatse aho yari yanditse kurujya rubaho gweranda kubera ko Marika Gabriel adashobora gushikayo mu kwezi kwa Ramadhani kandi dupresije neza kabisa tugashikana neza ku kadome hari mu majoro 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadhani cyo gituma mu Islamu bicara itikaf muri iyo misi 10 ya nyuma y'ukwezi kweranda kwa Ramadhani kubwo rero itariki riwaya nyinshi zivuga ko yo bari itariki 27 mugabo ni matariki atagabugwa na kabiri 21 23 25 27 niho Qur'ani yamanutse ivuye mu hejuru y'ijuru gindwi musinganji uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala kurubaho gweranda imanuka kuri kwijuru yegeranye nisi kubura hari mu kwezi kweranda kwa Ramadhani uravuga ati ukwezi kwa Ramadhani niho Qur'ani yamanutse Qur'ani yari kurubaho gweranda iramanuka iza hejuru y'ijuru gindwi iza ngaha kuri kwijuru yegeranye nisi kugira ngo Marika Gabriel bimworore gutora aya azana intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi avuga ati hudalinas n'uburongozi kubize ku bantu bose n'uburongozi ku Bayisilamu n'uburongozi ku batari Abayisilamu abantu bose iyi Qur'ani n'uburongozi kuri bo nkako ibyo ibikorwa byose byanditse ngaha muri Qur'ani wabayinati minal huda wal furqan kandi Qur'ani ije gutandukanya ibyatanguye n'ibyahereje byose ije kubigaragaza kuvyerekana byose hanyuma Rabbul Izzati wal Jalal acha amanwero itegeka avuga Allah subhanahu wa ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasumu uzoramuka abonye ukwezi muri mwebwe atizwa kwisonzesha ari umutunzi ari sonzesha ari umukena ari sonzesha ari imama ari sonzesha ari mamu ari sonzesha ari numa y'Imana atizwa kwisonzesha abantu bose batizwa kwisonzesha uhoraho kandi agarura ya mategeko kandi ati avuga ati waman kana maridan aw ala safar
naho muzoba mwisonzesheje mwese muri rusange mugabo ryateko ryagarutse kandi uzoba agwaye cyangwa ari ku rugendo azafungure hanyuma aharuri rya misi yafunguye nyuma y'ukwezi kwa Ramadhani aze ayishure. Uraho aravuga ati yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Uraho Allah subhanahu wa ta'ala abashakira ibyoroshe, abashakira inzira nziza yoroshe, mugabo uraho Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo abaronderera inzira igoye, inzira igumye, inzira ihambaye cyane. Hanyuma avuga ati walitukmilu idda, mukwize ijya misi, walitukabbiru Allah ku munsi w'Eid kandi muzane takbira muninahaze Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalal kubera sanzwazi yuko abantu benshi bashobora kuzokora kuzobaza inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cyane cyane nk'abantu bafise uburyo bari gushobora kubaza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbega kubera iki bibaye gutya, kubera iki bibazo binabiya. Allah subhanahu wa ta'ala ati wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Ewe numa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam niba kubaza ikibazo icyo cyose cerekeranye na jewe uhoraho Imana isumba byose, nimba ushaka kubaza ikibazo ushaka kukibaza Allah subhanahu wa ta'ala ntuje ku numa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah gati fa inni qarib, jewe ndi hafi yawe, jewe ndi hafi yanyu, jewe ndi hafi ya mwebwe mubaza. Ujibu da'wata da'i idha da'an, nishura ikibazo cy'umuntu uwo ari we wese iyo ambajije, mpa ingabirano umuntu uwo ari we wese iyo ansabye, nkiza umuntu uwo ari we wese iyo ansabye ko ndamukiza. Allah subhanahu wa ta'ala ati ujibu da'wata da'i idha da'an, nishura ikibazo, ntanga inyishu y'umuntu uwo ari we wese ashaka ko ndamuha ico kibazo. Rabbul Izzati wal Jalal ati falyastajibuli, jewe Allah nzobishura, je Allah nzobishura kubyo muzoshaka byose, mugabo kuri sharti, kuri condition imwe, wal tu'minu bi, kwanza munyizere yuko jewe Allah subhanahu wa ta'ala ibyo bintu ndabishoboye. Kuri rero Allah subhanahu wa ta'ala yamaze kwerekana cyambere yuko abatunzi bakwiye kwisonzesha hamwe n'abakene bose, bakwiye kwisonzesha bose bakaba ikintu kimwe. Kubwo rero inshallah tugeze ngaha, hanyuma ubuzokurikira tuzokwigira hamwe mbega kujya idaku byoba byaje gute igihe cy'inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubu turabonye neza yuko abatunzi bwa mbere hibisonzesha muri umunsi barisonzesha kubera Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye tegeko ryo kwisonzesha. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aduhe ukwezi kwa Ramadhani akudushikanemo, kandi dusabe Allah subhanahu wa ta'ala atwakiriye amafungo yacu, atwakiriye ibisabisho byacu. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala abayisilamu bose abahezagire, n'abajya bataramenya ubuislamu abarose kumenya ubuislamu, twese tuyoboke ubuislamu kugira ngo tuje turagwe ubwami budashira, kandi dusabe Allah aturinde n'umurudahera. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.